Yego turagarutse amakuru agezweho ariko aravugwa kwa General Arengiyome Bunyoni, ubuzima amagara aramukitse ari ku musego. Haravugwa byinshi bitandukanye kuri uyu wahora ari umujenerali, yahoze kandi ari umushikiranganje wa mbere, yarakoze imirimo itandukanye, yarabaye umutegetsi akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Uyu umwubahwa canke wahoze ari umwubahwa General Arengiyome Bunyoni ariko aravugwa ko amakuru menshi cyane, bamwe ati yapfuye, abandi ati ntiyapfuye, abandi ati Bunyoni yatorotse, izindi nkuru ati Bunyoni ntiyatorotse, inkuru ati Bunyoni amagara aramukitse, izindi nkuru ati Bunyoni yapfuye. Ukuri nukuhe muri aya makuru kugeza mwamangaya canke gushika muri aka kanya? Ivyo byose turabibazaniye. Abajyango ba Bunyoni bo boba bariko baravyifatamo gute muri kino gihe uwabo bivugwa ko arembeye mu bitaro bikuru vya Gitega? Hakaba hariko harakwiragira n'amakuru menshi cyane atandukanye. Abajyango ba General Arengiyome Bunyoni boba bariko baravyifatamwo gute? Ni ibiki bariko barishura canke bariko baratangaza iki ku bijanye n'amagara y'uwabo, umuvyeyi wabo, umugabo wabo? Ivyo vyose barafise ico batangaza ku mpande zabo zigiye zitandukanye. Ubutegetsi butandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abubahwa, abari mu nzego, cane cane mu nzego z'umutekano, bo boba bariko baratangaza iki ku bijanye n'urupfu canke amagara ya General Arengiyome Bunyoni? Amagara yiwe ariko aravugwa ko vyinshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Vyoba vyifashe gute? Turava ngaho dusimbire kwa Honorable Agathon Rwasa. Agathon Rwasa we yoba ari he muri kino gihe? Ari mu gacereri, nta kintu ariko arashikiriza, ataco ariko aratangariza SNL inyankamugayo zimuri inyuma zimushigikiye mu bikorwa vyiwe vya misi yose vya politike ahora arangura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu minsi yaheze haravuzwe uruhigi rwakorewe Honorable Agathon Rwasa ariko rukamuhusha, bagafata imodokari yiwe n'umushoferi wiwe asanzwe amugendanira, akaba ari we birukankana canke bakorera uruhigi, bamuhiga buhongo, ariko bagasanga Agathon Rwasa yasigaye muhira kumuhana iwe atari muri iyo modoka. Ivyo byose ni ivyavuzwe muri kino gihe. Rero Agathon Rwasa yoba ari mu biki? Navyo turabibabwira. Ikindi tuza kubashikiriza ni vya bihano vyahawe abasoda 506 nibo bemeye gukora ivyo bihano vyagenwe na Colonel na Murantunga na Brigadier General Eri Ndayiziga. Uyu yarasanzwe atwaye abasoda barungitswe muri Kongo kugwanayo, ariko abasoda kuri kino gihe bariko bashavuzwa no kuba ari we yaje kubahana, kandi azi amagorwa bagoranwemo nawe ngaho muri Kongo. Ibintu birabandanya gukomera cane, n'ingorane ziriko zirashikira abene gihugu muri kino gihe. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, hamura ujya ngaho iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Mukanya nido ryayo n'amakuru, ntuzutangwe nido ni mukanya isase. Sangwe kaze, ndabaramutse ndanabasuhuze.
nk'uko rero twari duhejeje kubikubwira mu ntango z'aya makuru, ibintu birabandanya gukomera cane kwa Generale Alain Guillaume Bunyoni, amagara aramukitse. Umuco nuwuhe ku nkuru zagiye ziravugwa zitandukanye, aho batangaza ko Generale Alain Guillaume Bunyoni yoba yitavye umukama, abandi bati Generale Alain Guillaume Bunyoni yatorotse, abandi bati Generale Alain Guillaume Bunyoni araremvye. Ku makuru dufise neza, ku makuru tuvana aho Alain Guillaume Bunyoni ari muri kino gihe, kubw'amasoko yacu tudashaka gutangaza canke tutarekuriwe gutangaza bivanye no gukingira umutekano w'abaduhaye ayo makuru, yatwandikiye ati nduguruye Twamugina. Muraho neza bakunzi bacu dukunda cane ku makuru n'ibiganiro mubandanya kudushikiriza. Muramaze iminsi mutangaza inkuru za Generale Alain Guillaume Bunyoni, natwe turashavuye cane. Turi ngaha mu bitaro bikuru vya Gitega, turi bamwe mu bagera kuri Bunyoni umunsi ku munsi, ariko birashavuje cane ukungene Bunyoni afashwe, ukungene Bunyoni atitabwaho. Bunyoni yarasavye ko yoja kuvurirwa amaso mu bitaro vy'i Bujumbura, ariko yarankiwe. Ni mu gihe ngaha i Gitega ubushobozi bwacu bwo kuvura Generale Alain Guillaume Bunyoni budashoboye canke budakwije. Uyu yatwandikiye rero avuga ko aho Bunyoni aryamye aremvye, kumva biri kuzamo gakeya, ariko ngo kubona ntagaraba, amaso yiwe ntakikora ntakibona, nayo kandi rero kuba atabona atumva no kuvuga navyo ngo navyo ntibiragaruka. Ivyo rero uyu yatwandikiye yabandanije agira ati rero ivyo twese biradushavuza, nko kubona abantu bafata wari umwubahwa nk'uyu, aho kugira ngo bamuvuze canke bamurekurire aje kwivuza bakavyanka, canke bazane abaganga bashoboye na ruja rumashini rushobora gupima neza bakabona ivyo agwaye, bakamenya n'imiti bamwandikira, ntibikogwe n'ubutegetsi. Arabandanya agira uti rero kandi aho ari nta muntu n'umwe arekuriwe gufotora canke gushikanayo itelefone ngendanwa, ata n'umwe arekuriwe gushikanayo igikoresho ca electronique. Ivyo vyose ngo ni ibintu bibangamye. Arabandanya ati ndasubira gutabariza Generale Alain Guillaume Bunyoni, hatagize igikorwa mugabo no gupfa azopfa, kuko mu minsi yahera yari yaguye muri koma. Ndugaye Twamugina. Uyu yatwandikiye nivyo yadushikirije kuri Generale Alain Guillaume Bunyoni, aho vuga ko rero aremvye, Bunyoni atatorotse, Bunyoni atapfuye, ahubwo aremvye, kandi ko ngo umwanya n'umwanya nyine ashobora gupfa mu gihe ubutegetsi budashoboye kuja kumuvuza ingwara agwaye, kuko ngo aho aryamye i Gitega nta bushobozi na bukeyi bafise bwo kuvura Generale Alain Guillaume Bunyoni. Biboneka ko ari ku musego. Abaryango biwe babandanya bamusura aho Gitega mu bitaro, ariko mugabo kugira bamugereko barabasaka cane bikomeye. Mu myaka yaheze mwarumvirije ukungene umukobwa wiwe Darlene Alain Bunyoni yagiye kumuramutsa ngaho mw'ibohero,
agategekwa gukuramo impuzu ze zose bariko baramusaka. Ivyashavuje benshi, ivyababaje benshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ngendo mbi y'abapolisi canke y'abacungera General Alain Guillaume Bunyoni, amabi bakorera Bunyoni bagasubira kandi bakayakorera n'abo mu muryango wiwe. Ngaho Igitega umutambukanyi wiwe yaheruka kuja kumuramutsa amushiriye indya, umupolisi ashaka kuzikoramwo atakaravye. Ivyo vyarateye impari zikomakomeye cane. Uyu mukenyezi nawe yarabandanyije yanka aranana ko uwo mupolisi adakora muri izo ndya atabanje gukora isuku ngakarabe iminwe. Ivyo kandi mu nyuma baje kumurekurira baramusaka, indya arazinjiza. Mu nyuma mu gusohoka yarasohokanye canke yasubiranye inyuma impuzu za Bunyoni, yaragiye gukorera isuku kuzimesura, ariko nanone abapolisi baraciye bakarira baravuga ko adashobora kuzisubirana inyuma, kadashobora kuzirengana ngaho, ngo ko bafise nabo aho batanga amaraporo. Ivyo rero navyo bikaba biboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane kuri buzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni. Tuvuye kwa Bunyoni tuje kwa Honorable Agathon Rwasa. Uyu ni umwe mu banyapolitike bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi biboneka ko politike General Agathon Rwasa akora ariyo inyuze abenegihugu. Abanyagihugu baramurondera, babona ko bamwe mu batoye CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2020 bihenze. Amajwi bagomba kuyaha Agathon Rwasa akaba ari we atwara igihugu. Narijya naho Agathon Rwasa yari yatsinze, CNDD-FDD yarivye amatora, ariko ngo yabonye nyine aho ihera yiba amatora kuko hari abari bayitoye. Bamwe bati turarindiriye mu mwaka w'ibihumbi 2027 tuzoraba ko CNDD-FDD izosubira kuronka amajwi canke gutsinda mu gihe bosubira gushira imbere Evariste Ndayishimiye ngo abari we abaserukira. Agathon Rwasa rero muri kino gihe ariko aritegura, ariko arakora ibikorwa vya politike, aho ariko aragenda yegeranya ibintu vyiwe abishira ku murongo no gutegura uko ingene azoja kuburana mu rubanza yareze yatanzemwo ikirego, ariko sentare ikagenda yunguruza urwo rubanza, nabwo bikaboneka ko urwo rubanza ari urwa politike nyine, aho ubutegetsi biboneka ko bafisemwo akaboko, aribo bagenda bategeka ba procureur kwimura urwo rubanza canke isango y'urubanza iba yatanzwe. Biboneka ko ari ingorane muri kino gihe muri politike y'u Burundi, ariyo na Agathon Rwasa ariko aragira. Nayo bajya basoda bahawe igihano co kuzunguruka igihugu kuri kino gihe bari Kanyinya ngaho ni mu ntara yahahora ya Ruyigi. Kuri kino gihe ibintu birabandanya gukomera cane, aho bagomba kuzova mu Ruyigi bagataha mu Cankuzo muri Kamutukura. Ngaho muri Kamutukura ngo bamwe niboshikayo bazohava barobanurwamwo, bamwe babandanye imyimenyerezo, abandi barungikwe muri Kongo. Ni ingorane zikomakomeye cane, barabandanya gusubira gutabaza bavuga ko rero ivyo bihano bariko barahabwa inyuma yo kwishuza utwabo bakobokeye barondeye ayicyuzi yabo, bagomba kuyabaha nyine barayakobokeye, ariko ubutegetsi bukaba butari kuvyifatamwo neza. Harimwo na General Prime Niyongabo atwara igisoda c'u Burundi. Ivyo bihano kandi ngo babihawe
itegeko rya Prime Niyongabo nyine yatumye Brigadier General Elie Ndayiziga batazira Muzinga. Uyu niwe yategetse ko abo basoda bazunguruka igihugu n'amaguru kandi atamazi atandya, ibintu biboneka ko bigoranye cane kuri bo. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ugafyonda sabone mu gihe ukoresha ururimi rw'igifaransa. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwajeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabike banuye, naho ubutaha.